Uwo muregere si turi umuryango n'indi twara uguranye. We. Ni wowe? Ni sawa. Ni sawa. Ndondera amadesa ni hafi. Amadesa? Amadesa sindana kubiki. Ndashobora kumurindira. Ari buri cyane ari umurindi. Gura kuri biratu. Gusa wihangane mara ubwiye nawe. Sawa. Nawe bizitwara twiza. None sister. Ni sawa? Fresh kabisa. Amadesa mwamenye kuva jana. Hareze nk'amezi abiri. Amezi abiri? None wowe yarakubwiye aba wowe umuzi urazi ni yavuka? Yavuka naho nzi gusa nzi ko aba ngaha inzari wiwe kira kitu yabimbwiye. Bo ni kuvuga amadesa turabana ngaha. Ni wankorera ibintu by'isuku muri make ndamutunze. Wo gukorera? Canke ni umukorera? Oya. Yarambwiye ko afise umukozi ibogare nki. Imboga. Ereko umukozi atereza kwa. Amunda hari amaragu ibitunguru amafiriti. Ubona ushobora kujya mwana je. Yo ntu. Amadesa umviriza. Zya muhi zose yambara. Urabona ko ari bibarundi. Nije ndazimuha. Ndikura mugiranya naje amadesa. Amadesa. Arakunda impuzu zitamufata kamera. Impuzu zitamufata? Iyi nta musura yimubona. Yirabe neza. Some je nama naye mubona. Iki gishiro wana curabona iki? Iki gisigura ngo amadesa niko yambwiye. Baragara kana byumenye. Nagira mwahuriye kwa Natasha. Aje kuva kijya gihe avuye kwa Natasha karonka ry'amafaranga. Yarambwiye imigambi yose yakoze, yaraguze inzu, arambwira ko afise n'imodoka ikora mu barabara. Byose je yarambwiye. Arakagiye inzu nyene. Inzu ni wiwe? Yiwe. Murabe. Nene ni yande vugishije. Gusa reka tuvyihoze. Nanda mutumya aho hepfo nitunagiye kuraba mwanya raje. Mbiriza ndabwira. Bo, urabona nakubwiye ko ujya amadesa amadesa ujya muhimbiri. None niko agenda kwa Natasha rero shaka kunganza mu rugo wa. Ahubwo turahara. Amadesa agana nakanyegeri. Baba Musoni jewe intare yo mu muji. Tonyiti. Mbone ko ndakubwira ati wandanirize amwe aramugejije n'amadesa. Birakunda n'ibikunda. Ariko byo kwanga. Je nkora nk'umugi w'igisahira. Birakunda. Byo kwanga. Wow. Tugiye tubandanirizaho amadesa aramugejije. Wow. Kugira nayo meje kubikubwira. Urabyumva? Ndagutumita urukunda ugumve mu mara ruduga umutima rugeno ga mu musuku. Kabisa. Nibaze urazi ikintu cyatumye mama wawe na so wawe uboneka. Nagiye. Nigiki? Nini bare icamwe ari icamwe nyabaki. Cyo hagati mwito nguti. Sobanura neza mu Kirundi. Aje sikine ko ndavuga. Icyo si Kirundi icamwe cyo hagati mwitonga aho viziki. Uchiurizi nyaprema kwe. Yisije na izimije, ni ufyonze kuraka. Aho muri mu bikino nemwe ngaho. Aho muri mu biki. Shere ngaho uri mu biki. Aho ambwawe ndi. Bisa umetse neza. Ibi ndiko ndabona nasaze na nkoye ubugoro nibiki. Namahoro shere nibiki ngaho uyu mugabo yazanywe n'ikingaho. Kubera habaye Samuri bitirira ibintu bitari kwani. Ukunda amahera. Mukunda amahera. Nimugikunda umuntu. None wewe amahera ni ukuriye kwa Natasha nkipangira inzu naguhaye indaro. Waciye rero waciye ugambana. Haro. Uri kwisi? Yakambanye mu biki. Yakambanye. Uwo namuhaye indaro uyu mucama. Nibaza ati numugenzi kumbe nibani kodeme. None wewe awe ko naguhaye indaro none ubusigaye rero amuhaye indaro kakubesha hani wiwe gute cyake se gute gasha ukusaro sikonsa aya nabibona
reka ndakwereke nzana ipanga ngo ukuravuga ngo ngwe odetse gute turagushona rero urahezeze ukura ko ubuntu tsenya bya urahezeze rero ngo hama ngo ngwe tori impuzu muntu tsawe mbereke ngitsi umunyice none bati ahubwo mpava nzana n'ipanga ngo ngombe ndakwicisha urambona ebana tori ibintu byawe ugenda hakiri kare kweri abagabo badapfuye amafaranga bapfa umugore urabizi ego mutibanga ni guhora naraguhaye indaro ndibazatura umugenzi kumbe uri bagasupari ba Nikodemu ndagenda ngiye kuhigira nk'inuma y'ishamba maze kuvayo maze kwifira ngiye kukazi kumbe ushigara to turashona uko ni kumeze ico nico kibici wawe ewe utanyumva wa mugabo utanyumva we nibiki we ntunyumva kutavuga gasohore none kutavuga ukurangere ku bukangi sunaota gangi waota ni mahawutsingi cyo uranzi cewe tabwo mpereza no umupira wanje niyo sayi wanje mpereza koresha umwanya nisha nete mpereza ha miliyoni iri ngaha ugomba ngirire nabi tora ni ipantaro yawe n'uyu mupira mpereza n'umupira wanje tora sohoka kumbe nawe ubaye nkateriro ndabibona urabona ukuntu umeze ugambana inzu ni yiwiwe ku mafaranga nikuriye kwa Natasha ntipangira inzu nziza yacayiza namwe guhenda aguhendesha amajamba sosa n'ubupokari sawa sohoka na sheri na ubaye teriro ngo yaje sheri uranditse uzoba ndupereza sinye amakomedi yiki cese nke ibintu bingora bimvuruga mu mutwe narababaye n'umutima wanje wararushe nishoke nini ku mutima je nifitiye bro nabacwe n'ibintu byinshi tora je na telefone ndakwiba tore kati mutambyari y'umwana niyo cese PSM ntibabeshe ari umuntu umenye ugasanga niyo ngorane yawe ne mpawe yewe nako twamenye ni satani ugiye tumenyane wewe nawe kugentu twigwe turashwana kumbe uko ni kumeze ngenda ukatwasikarura toto nawe ndogibica gasupara umwico kibicaza sezera basi oya twari mukanije kare soka nagume ni hino ngo mvugeshe ntasheri soka kare gutabimbyiye ndakubabarire gute bamahindagu we nuri baba mahindagu wewe kikewukewe wananike ukiyarabe ibintu ungiriye nari nibaza ko dutsobana ibihe byose no cuma nibera nk'umutungo uzoshinyanira imyaka 5 nimba reka ntongire nawe nimba ari imyaka 5 uzoshinyanira imyaka 5 apana imyaka yose sohoka uwa mbere yasohotse oya yasohotse oya nukuri sohoka kakungora bro nabazwe n'ibintu byinshi ubuzima burambabaza iminyororo irakwega n'ubu nacayambaye none nabwo musubira unyambike indi minyororo oya karaka soka nta masantima no santima inje ngorane n'ikibazo harananuka umvi no mikoshe batetse ngaha noneho ndagowe reka mpenda nahasengere mu izina rya Yesu manze nkure n'ishapa ngorane n'ikibazo izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen mana ndasengeye no mikoshi ivuye ngaha icese imbere imikoshi inyuma ma Satana ari ngaha kuri ino haranuka n'ikibazo haranuka kweri warayi n'ingorane ngaha ahantu nyenge y'inzu haranuka nakamara matsa mana yanje mana nukuri bibazo byo ngaho kwese n'ibyinshi umuntu agende kwironderera ubuzima yarushe yashu yamukubise none hano baci bakurongorera umugore haje umugabo akugaye akurongorera umugore niyo mpamvu nabyutse nabi ndiko ndarya n'imisaje bana akamara matsa kwe bana kari sosa tisho kuko byo napfuma harana moto mana nisoza kishwa kweri soza kuwaza abisi baragoye bararura n'ingorane kugira ngo nahasenge mu izina rya Yesu hanze icese imbere imikoshi inyuma mu izina rya Yesu Kings fan